Ndabamutse nongera ndabaha ikaze bakunzi ba BTV Burundi mu mwanya w'amakuru mu Kirundi reka munkundire dore kuri izi ngingo nkuru uziyagize kuri uyu wa kabiri Nyakanga umwaka wa 2024 ubushikiranganji bw'indero mu Burundi bwarashize ahabona amanota azofatirwa ko kubazinjira mu ishuri ry'inyuma y'ishure shingiro. Nayo umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca hamagarira abari mu bisata byose bya leta guhagurukira ingwara ya karanda ikomoka ku nkende. Aya n'ayandi ni mukanya. Ndasubiye kubaha ikaze kuri uyu wa kabiri Nyakanga umwaka w'2024 ubushikiranganji bw'indero mu Burundi bwarashize ahabona amanota asabwa ku munyeshuri yinjiye mu ishure ry'inyuma y'ishure shingiro. Benoit Sindayirwanya. Ubushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi kuri uno wa kabiri Nyakanga bwarashize ahabona amanota bwafatiye ko atanga uburenganzira ku munyeshuri wese ahejeje umwaka w'icenda w'ishure shingiro kwinjira mu gice c'amashuri y'inyuma y'ishure shingiro. Byashikirijwe n'umushikiranganje mu vyajejwe harimwo amashuri shingiro François Havyarimana. Abanyeshure bamenye ku rugero rw'ibice bingana 79 n'uduce 8 kwijana. Abanyeshure bayobewe bangana n'ibihumbi 16 na 97. Abo rero bayobewe barashobora kuza kwiyandikisha muri ya mashure y'imyuga twita ama centre d'enseignement des métiers canke bagasaba ibibanza vyo kudubura ku mashure ivyo bibanza bisanzwe biriko. Abanyeshure bamenye iyo concours bafise uburenganzira bwo kuja mu mashure y'indaro canke kuja mu mashure ya leta yo mu gisagara ca Bujumbura mu bisata vyigisha ubuhinga no kuvuga les filières techniques scientifiques indimi canke abigisha abiga ivyo kwigisha. Abo nabo babwiza ko baronse amanota 101 ku majana 2 no kuvuga amanota 50 n'igice kwijana. Twomenyesha yuko muri uyu mwaka w'ishure tugiye gutangura mu banyeshure tuzokwakira mu mashure y'uburaro hiyongeye ko abanyeshure ibihumbi 5. Ni naco gituma mwumva amanota twakiriye ko mu kuja mu mashure y'uburaro ari makugeranije nayo twara dufatira ko mu myaka iheze. Akanakigoro leta yagize, leta yakoze kugira ngo dushobore kwakira abanyeshure benshi mu mashure y'uburaro. Twomenyesha kandi yuko abanyeshure babatwa bashoboye gutora ico kibazo ca concours bose bafise uburenganzira bwo kuja mu mashure y'indaro. Nayo mu mashuri y'akarorero ico bita excellence mu rurimi rw'igifaransa yamenyesheje ko kugira umunyeshuri yemererwe ari uko abafise amanota menshi kandi bikavana n'ibibanza bihari. Mu mashure y'akarorero naho nyene twarashizeyo abanyeshure bahejeje umwaka w'icenda, ariko abo twashizeyo twafatiye ku manota baba baronse, no kuvuga abarose amanota meza cane kurusha abandi. Mwomenya ko ku banyeshuri 175 b'abatwa bakoze ico kibazo 124 bashoboye kumenya kugira bashobore gukurikirana umwaka w'ishuri wa 2024 ushira 2025. Umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi Gervais Ndirakobuca ahamagarira abagize ibisata byose bya leta gukinga ingwara ya karanda ikomoka ku nkende ihagarikwe mu Burundi. Elvis Munyaneza. Nyuma yaho ikiza c'ingwara ya karanda ikomoka ku nkende Mpox itangarijwe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu, ibiharuro vy'abandura bibandanya vyiyongera mu gihugu. Umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca ahimiriza abarundi bose harimo n'indongozi kuzitira kare ico kiza kitarahitana benshi. Indwara ya karanda gakomoka ku nkende ni indwara yandukira cyane, ibabaza kandi igasinzikaza amagara, mbere bikavamwo no kwitaba Imana birimwo mu gihe uyanduye atituye
ivuriro hakiri kare. Nico gituma twosaba ko umuntu wese yerekana ibimenyetso by'iyo ndwara yonyarukira kwa muganga kugira bamufashe atarasinzikara. Abandi nabo tutarafatwa n'ico kiza n'abivuje bagakira bakurikize impanuro abajejwe igisata c'amagara y'abantu badahengeshanya kudushikiriza kugira ngo turinde amagara yacu, imiryango yacu n'inshuti zacu eka mbere n'abagenzi bacu. Nanke karero ko iyo ndwara dushobora kuyikingira mbere tukayituza burundu mu gihugu cacu mu gihe twoba dushize inguvu hamwe umwe wese mu vyajejwe tugakora ibikenewe mu bijanye no kuyikingira. Mwomenya ko gushika ku igenekerezo rya 28 Myandagaro abantu bashika ku 313 aribo bamaze gutorwa iyo ndwara mu burere bw'ubuvuzi 29 kuri 49 bugize igihugu c'u Burundi. Gushika ubu ata muntu n'umwe arahasiga ubuzima. Leta y'u Burundi yaraye ishize umukono ku masezerano azotuma isoko nkuru ya Bujumbura isubira kubakwa ikazokubakwa n'ishirahamwe Ubaka National Group. Umushikiranganje w'inyubako Dieudonné Dukundane akaba yifuza ko iyo soko yo kubakwa hisunzwe imbono y'igihugu. Jules Verne Nakimana. Kuri wa kabiri Nyakanga harashizwe umukono ku masezerano hagati ya leta y'u Burundi n'ishirahamwe Ubaka National Group azotuma hubakwa isoko nkuru ya Bujumbura igezweho. Fabrice Manirakiza arongoye iryo shirahamwe arashikiriza ingene bitunganije kugira ico gikorwa kiteka kizokunde. Sigikorwa ca Fabrice, sigikorwa ca Ubaka National Group ni cy'abarundi twese. Mu guhinga tugiye gukoresha kugira rijya soko rikuru rya Bujumbura risubire kubakwa, obviously wari we wese arazi ko hakenewe uburyo bwo gukora ivyo bikorwa. Nkavuga tubwo buryo rero tugiye gushiraho ikigega rusangi c'abarundi bose, babara abarundi bari ngaha mu Burundi, babara n'abarundi bari muri diaspora, cyane cyane bari muri diaspora. Ico ni kigega kizoha karyo abarundi bo muri diaspora kuguramwe imitahe ku buryo umutahe umwe uzoba uri ku mafaranga ngana ijana na 3 y'amafaranga y'amadolari. Umurundi nawe ari ngaha yazoba ari 103 by'amafaranga y'amarundi. Ico kigega kizofinansa imigambi itandukanye y'iterambere ry'igihugu. Abipfuza kuba muri uwo mugambi w'ico kigega ko botangura kwiyandikisha. Twari tumaze iminsi tuganira na Banque Centrale BRB kubijanye n'umutekano, ntiyagira umuntu yiyumvira ngo ayo mahera yahaye Fabrice. No, amenye yuko ayo mafaranga yashize mu kigega kiri protege, gifise amategeko akigenga. Urumva ko na leta yagumye twibutsa ikintu cyitwa amategeko, ku buryo uwo ari we wese aryama agasinzira akamenya ati aho nashize umutahe wanje niho nzokwimburira. Umushikiranganje aje inyubako za leta Dieudonné Dukundane nawe yamenyesheje ko iyo soko itegerezwa kuzokubakwa hisunzwe amategeko kugira izohure n'imbono y'igihugu. Ayo masezerano rero n'amasezerano y'ibanze tuza kubaha amezi 6 kugira ngo ivyigwa vy'intango vyari vyarakozwe babisubiremwo babinonosore neza, bari kumwe n'abahinga bacu bashobore kandi no kutwereka ingene uburyo bwo kubikora buzokwegeranywa niyo buzova. Hari ivyiyumviro bamaze kudushikiriza, ariko ubu tugomba bagende bavyitondere neza, bavyandike neza, kuko kubaka isoko nkuko tuvyifuza kugira ngo ise niyo turiko turaja nk'igihugu cifashe mu myaka mike iri imbere 15, igihugu giteye imbere mu myaka 2060, bisaba yuko iyi soko yubakwa ku rwego canke ku rugero mpuzamakungu. Ibi rero bizobasaba yuko bakorana n'abahinga bo mu gihugu n'abahinga bo hanze, bigasaba kandi ko no mu kurondera amafaranga yo kuzokora ico gikorwa
bitegerezwa gukorwa vyisunze amategeko y'igihugu. Ivyo biruko mu gihe soko nkuru ya Bujumbura yari yahuye n'isanganya ry'umuriro kwigerekerezo rya 70 umwaka wa 2013 hakaba hari hagiye haravugwa ko uburyo bwo kuyubaka buriko buregeranywa. Kuba atawuzosubira kurongora urushengero imbere y'amategeko atarakwiza imyaka 30 canke adafise urupapuro rw'umutsindo gwa kaminuza kandi atari umurundi canke ngo abe umurundi kandi amafaranga avuye hanze agenewe amadini azobanza gucishwa mu banki nkuru y'igihugu ni bimwe mu vyongewemwo mu itegeko rishasha rigiye kugenga amadini n'amashengero mu Burundi. Patrick Hatangimana. Kirazira gutunganya amasengesho mu masaha y'akazi ataruhusha rwatanzwe canke kugirira amakoraniro y'amasengesho mu mashure canke mu nyubakwa ziberamo imanza. Ishengero ryose ritegerezwa kuba rifise ikibanza caryo bwite co gusengeramo. Hagati y'amasengero abiri atandukanye hategerezwa kuba hari uburebure bw'ikilometero mu gihugu hagati n'imetero 500 mu gisagara. Ishengero ryose ritegerezwa gutanga mu bushikirangaji bw'intwaro yo hagati mu gihugu icegeranyo c'ibizorangurwa buri myaka 5 kigizwe n'imigambi y'iterambere iryo shengero rigiye kurangura gisunze intumbero n'imigambi igihugu cashizeho. Rigasabwa gutanga buri tariki 30 Nyakanga icegeranyo c'ivyaranguwe mu mwaka uba urangiye. Muri ico cegeranyo hakabamwo urutonde rw'ivyo ishengero ritunze, amafaranga yinjiye n'ico yakoze, kumwe n'impapuro z'ibanki zivyemeza. Ivyo ni bimwe mu biri mu itegeko rishasha nimero 1 akarongo gahiritse 30 ry'umukuru w'igihugu ryo kuwa 16 Nyakanga mwaka wa 2022 rigenga amadini n'amashengero mu Burundi rigiye gutangura kuja mu ngiro kuva kuri wa 16 Nyakanga mwaka wa 2024 nukuvuga inyuma y'imyaka 2 ritewe ko umukono. Mu iryo tegeko rishasha rigenga amadini kuvubu kuba umurongozi w'ishengero runaka ntibikiri ivya bose. Userukira ishengero imbere y'amategeko kumwe n'icegera ciwe basabwa kuba bafise n'imiburiburi urupapuro rw'umutsindo rw'igice ca mbere c'amashure ya kaminuza batari munsi y'imyaka 30 y'amavuka. Bategerezwa kandi kuba bafise ubwenegihugu bw'u Burundi kandi baba mu Burundi. Nayo abarongozi b'ibibanza bisengerwamwo bategerezwa kuba barize ivyigwa ndoramana vya Bibiliya canke vyikorowani nkuko tubisanga mu ngingo ya 54 y'iryo tegeko. Iryo tegeko ntiryasize inyuma ibijanye n'inzego n'uburongozi mu mashengero, aho kuja mu burongozi bw'ishengero kutakiri ukwiyadukiza nkuko tubisanga mu ngingo ya 20. Abarongozi b'amashengero bazoshigwaho habanje kuba amatora bagatwara mu kiringo c'imyaka 5 gishobora kwisubiriza. Mu gihe ico kiringo kirangiye ariko ntihacatunganywa amatora mu maguru masha, ubushikirangaje mu vyo bujejwe harimwo amashengero buzoca bwifatira ico kibazo mu minwe kugira amategeko yubahirizwe. Iryo tegeko nyene riragenga ibijanye n'amafaranga yaba imfashanyo canke ubundi buryo bwose buza bugenewe amashengero, aho ubu bizosabwa ko buri shengero ritanga umuco ku nkomoko y'imfashanyo rironka. Mu gihe ari imfashanyo zigizwe n'amafaranga aje ava hanze y'igihugu, ishengero ritegerezwa kuja kuyamenyesha mu bushikirangaje bw'intwaro yo hagati, kandi ayo mafaranga agategerezwa guca mu banki nkuru y'igihugu, kandi izo mfashanyo zikarangura ico zagenewe. Amadini n'amashengero ategerezwa gutunganya imigambi y'ubutunzi, kubaka amashuri, amavuriro canke ico cose giterera mu iterambere rusangi. Ategerezwa kandi kwama yubahiriza amabwirizwa ajanye no gukingira ikiremwa muntu mu Burundi, co kimwe n'ibwirizwa rigenga amakori n'amatagisi. Ivyo bishitse mu gihe mu Burundi kumwe no mu bindi bihugu bitari bike vya Afrika hariko haribonekeza akajagari mu mashengero menshi atandukanye, indiane, amatati no kwicamwe ibice bikomeza kwiyongera hagati y'abemera Imana imwe. Dutandukire n'amakuru avugwa mu makungu dushikirizwa na Irambona Kelly Blanda Deborah.
Muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, umushikiranganji w'intwaro yo hagati yaratangaje urufu rw'abantu bashika kuri 129 harimwo 200 bishwe n'amasasu mugihe bariko baragerageza gutoroka mw'ibohero muri Kinshasa mw'ijoro ryo kwigenekezo rya mbere rishira uwa kabiri Nyakanga. Byatangaje kuri uyu wa mbere mu gitondo n'umuvugizi wa leta Patrick Muyaya Katembe ku rubuga rwa Twitter. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati Jacques Shabani yamenyesheje ko abantu bahasize ubuzima abandi barakomereka n'ibindi bintu vyahononekariye gushika ubu na biharuro biramenyekana. Dutandukire n'avugwa muri Tunisia aho abahiganirwa mu kibanza c'umukuru w'igihugu babiri mu kwezi kuza baratangaje n'umugwi ujejwe amatora. Abo bahiganwa ni wahoze arongora igihugu Said Zamel hamwe na Zuher Magzawi yahoze ari umushinga amateka. Abahiganwa bose bari bagera kuri 17. Ayo matora y'umukuru w'igihugu yitezwe kwigenekezo rya 6 Gitugutu. Ngaha duciye turangiriza n'amakuru yacu y'uno munsi. Reka ndabashimire mwebwe mwese mwadukurikiranye, nshimira bagenzi banje badufashije gutorokanya ano makuru. Ndabasaba kubandanya mukurikirana ibiganiro vya BTV Burundi. Mugiraho muba mwubahwe naho utaha.